Mwitangazo ryashizeho umukono ku igenekerezo rya 12 Rusama umwaka wa 2025 n'umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije Ingenieur Prosper Dodico, ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwaramenyesheje ko mu mugambi wo kuronsa ifumbire n'ishwagara abarimyi ku giciro kitavuna PNSEB butanze ikiringo co kuriha amafaranga y'ibanze ariyo twita avance ku barimyi bose mu ntumbero yo kwitegurira irimwa ry'ici ry'umwaka wa 2025. Muri iryo tangazo abajeje intwaro n'uburimyi ku nzego zose barasabwa bishimitse guhimiriza abarimyi hamwe n'abahurikiye mu makoperative y'uburimyi yo ku mitumba ku buryo atamurimyi n'umwe yocererwa mu kuriha ayo mafaranga, abaha uburenganzira bwo kuronswa ifumbire n'ishwagara bivanye n'imifuko bipfuza. Iryo tangazo riramenyesha ko itangwa ry'ifumbire n'ishwagara ku barimyi bagifise amatike y'agatasi canke y'impeshi y'umwaka wa 2025 ribandanya, kandi ko umurimyi azogenda gutora ifumbire canke ishwagara yo kwitwaza agatike. Abarimyi bose baribukijwe ko batokwibika ko amatike kuko itike y'umwaka wa 2025 izotakaza ububasha kwigenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2025, nayo ikiringo co kuriha amahera y'ibanze kizotangura kwigenekerezo rya 19 gushika kwigenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2025. Ibibanza abarimyi barihiramwo ayo mafaranga y'ibanze bikaba ari amabanki hamwe n'amamicrofinance ari mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Mwaro, Gitega, Muramvya, Cibitoke, Kayanza, Karusi, Ngozi na Muyinga.